God knows fees, double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Simabugua icho wabubikije Simabugua icho wabubikije Ubikije neza uyiguhana inyungu nabi uyiguhana inyungu. So rero dusengere by'ukuri kugira ngo natwe tuze dutere iteka imiryango natwe twitere iteka nkuko wabitweretse. Yes. Thank you. Nimuze murondere pa ndahari hari w'amahanga Cyambere kiravuye ikibazo cyambere gabo cyaheze. Ive, ni sawa? Yego ni sawa ndashima. Umeze neza? Gusaba uruzuba. Niko rwabaye uruzuba niko. Sha, hasigaye hashushe cyane. Ariko ntaco. Ntubibamwe uko nyene? Yego. Urazi yuko nari naguhamagaye kandi ndagukeneye. Hari ikintu ngomba tuganire. Ndashaka tuganire ku kijanye n'urugo rwanje. Ive ndafise vol samedi. Ego ngomba kugenda. Ngomba kuja kuraba muhira, ngomba nje kuraba umushinga ntahe, no yarankumbuye. Urumva rero Chris asigaye mu madiri yiwe. Niwe nsigaranye urugo. Sivyo? Urazi neza abasore biki gihe aguma yiruka gira gutya. Zoza urancira hano urabasha mu rugo undabira yuko hatasivye umukozi umubwira ivyo yokora mukuri ibitangurirwa habisuku nyene nkuko umengo ntaho sinagiye kure ariko umenye neza nakunze Burundi hari indya ziryoshe sino kubarira nivyo kunywa nyene wazi nyene biri naturel rero ngiye kwitegura Ive nshaka kugaruka nibere hano nibere I Burundi vrema ndamuhenda mutama adashaka ko tuzanana ntaco azozaraza canke nanje ngenda rero ikintu gikomeye nagira ndakubwira nkuko wamye unkundira sivyo ngane hazogira umuntu aguhenda Ive ngo mungurishirize inzu cyandagira ubwoba no kuri kwibana mugandazi kw'iryo kosa atajyo gukora rega uhava umpenda hendera Chris ugasaga mwayiriye norira gamana noca ndabatwara mugasho mwese nkabaherezayo mwamugowe ariko ndazireye kuri umwana mwiza Senge ni kuri ivyo je sinobikora burya uvyumve kandi uvyizere ndicare mu gishasha ni kuri ivyo bintu je sinovyubahuka oya rero uzoja urandabira zobukoze cane Senge ni kuri ureme je uri rugo sinotuma rumera ko ivyatsi nko kumenga abantu baho barahunze oya nzorukurikirana naho mfise rujya gwiwanje je ni nzorukurikirana kuko je ndabishoboye burya jewe ndi maboko igihumbi n'ijana simaboko igihumbi gusa rero nzoraba ibice bimwe ndabishiraha ayandi maboko amajana 8 ndayashira iwanje ni kuri byose nzobitunganya neza ntugira ingorane gusa mugasenge ndafise akantu kubwoba erega we nawe raba ahantu size n'ukuri niwe muvyeyi nari mfise niwe nsigaranye inyuma n'imbere ki ibingoye waho rubifasha urabizi none nkubona nzogirana ubona je nzisenga gasenge ewe senge nakundi
nta kundi nyene umugani wa Yesu yavuze ati vyoba vyiza ngiye kubategurira hanyu nawe Gasenge vyoba vyiza nyene ugiye gupanga akarere Senge nukuri vyoba vyiza ugiye upambane ntudusamare uzupambane gose kuko burya muri no misi ntivyoroshe umuntu adafise umunama w'akadolari Senge burya akadolari karagwira birafuma Senge nukuri ndabisubiyemo upambane burya na Yesu ahari ntiyicaye Yesu yagiye atwemereye amazu twebwe abera none urabona tuguma twiyongera ku munsi aha najewe ko maze kurokoka ngomba nje mu vyamba ndondera abandi ndabazane kuriwe kandi abo bose bakeneye amazu urumva vy'ukuri aracari n'igikorwa nawe Senge ndaguteye intege sirivupe nukuri genda upambane urondere uturonderere Senge nukuri Chembarira hano nogenda kuguruza uzoturashirira ko kwa kadolari siko nze ndifashisha urabibona nawe biragoye Senge ari muri bankobo ari muri limitere umbarira hano uzozurandungikira jewe ngende gutora bazabara amafaranga nega Senge wocumeba mbesenge hariya muri Canada wavuze ko uba muri Ottawa Quebec irayekera ivyo kwanza jende navyihoze ubwo ico nshaka kukubaza hariya muri Canada hariyo yabaca bari mikazi canke barakoresha karavyo ereka nshaka kuzozurandukira amafaranga vyihuse nyene biba karavyo none gayive kare sinahora ndakurungikira nzokubwira ingene bizohora bigenda oya kuma wampa mugabo Senge ibyo nivyo kuzuracisha hariya uku muwesa notora unda notora ndabishaka nanzishaka kazara kadolari kuri jewe siko jabari jewe ndakivunjishiriza aho rero urakoze Senge rega Senge bugacende umwana mwiza naragukoreye neza arona iyi ntambara twari duhitiyemwo nukuri naragufashije twarayigwanye yego ahubwo nyene unyibukije ejo Ive na urangira ngo urarinda none sanze nukuri urinda unyoye kwinyegeza nyene munsi y'imeza neza ukabunda munsi y'imeza ugatitira neza na neza nkumva amasakoshi yose zo twashize hasi uri kurazinkubita ejo narumiwe ikintu cantwengeje rero kuruta ibindi vyose amajambo waruheje kuvuga ngo Yesu ngo nukuri ngo ubunyene ngo naho woza ukantwara Ive najewe ndumubibi ndumama kuze gucyaye ibyo bintu byo gutitira batiti nukuri kwimana navyo nari gushobora gukora ariko erega Senge mwe bigituma mwari yakiriye uramaze kubigira ari ibitari bike je bona ndaje emedisigaho ndacafisa akayabako je ndacafisa amapeti ibyo navyo bugibanga gikwemera nagatangaza none jeko oyego ndavyemeye naho nari kugira ntajya amajambo narayavuze none Gasenge siko burya Senge je ni kururantunga mu ibi bintu vy'agakiza ndi mushasha ndicinjire Bibiliya nayo ndamenya neza mugabo mu bwuzure bushasha mu bwuzure bwa kera mu bwuzure bushasha niho mu isezerano rishasha muri Matayo Matayo muri Mariko ni muri Mariko ni muri Matayo hari ahantu Pawulo mweranda umuvugishwa w'Imana yabwiye abantu ati ndumiwe burya najewe nuko vyagenze nukuri narumiwe uramponera tati ndabira ukungene tati vyukuri ni gitimba ico mukobwa tati yarakwiye kuja mu gisirikare akaba ingabo akagenda no kuzana amahoro muri Somali muri vya vyihevye nukuri kuko nawe nyene no mwihevye nyambara bare shababu abo Senge yo
ubona agashahu kijya gipimo yazanye ujya mu nzane ufise ibiro bidakwiye ntawe ari kuhagararako senge by'ukuri ujya mu nzane wa tati ubona gasenge hari ico upfa usangiye nujya mu nzane wo kwibotike kwa Bonito gasenge upima urapima udapima ntupima upeza urapeza udapeza ntupeza ujya mukobwa je narumiwe ariko rero diva nawe nukuri aralemereye senge hajya hantu iyaza gutirigana gatoya akaraba ahantu yibundika akabunda gatuna navuja kwanje kari kamusimvye nubona ko tati yacahagarara mu kibanza ciwe kandi natwe twaca tumushigikira senge nari kuva musi y'ijya meza nkaca mpagarara nkigira wasizwa amavuta ku mutwe igikombe kigasesekara nkaroni nkaca ndabahezagira kuri jya nkoga senge yego ye senge nukuri je neza naca ndabahezagira kandi sinari kuba ndengereye nta mategeko nari kuba ndenze ko n'utari jewe yari kubahezagira diva yubaho ndamukuri inkofero frame ibyo bintu ntibyari byoroshye byari biteye ubwoba hewe kingi yaraje ku telefona agomba guca ngaha kwanzangiragira shike oya mubwira ze n'ukuri je nanje ndamuzi kungene ejo yiyumvise hariho gukunda cyangwa ugakundwa urwo rukundo rukarema ibyishimo utaziga Omar cyatumye nifuza ko tubonana nagomba tuganire ku kibazo wantuye hamenyesha ntiyazanana n'umuco nk'uko wabyifuza narafashe umwanya ndakwiyumvirako nibuka ingene wangwaniriye ingene waciye mu bintu byinshi kugira ngo jewe nshike kuco nanishaka sanga vy'ukuri na kimwe cyo tubuza ko bana buriya urugo ni ikintu kigoye ariko iyo ugize amahirwe ukabana n'uw'Imana yaguteguriye mubana amahoro. Tati nimba ari umunsi ntazigera nibagirwa mu buzima bwanje n'uno munsi kubera ko ari wo munsi numviye ko amajambo meza ariko ava mu kanwa kuwo nakunze muri isi kuruta abandi bose. Nanje nagomba ndagusezerana ko nzokubera umugabo mwiza kandi nzokwama ndagushigikiye mu ntambuko zawe zose. Urugendo rwacu ruratanguye kandi byose tuzobishira ku murongo bizogenda neza. Tati nari imbere y'amaso yawe turwanya iva iyo ntambara twarayitsinze. Nari impari tunagwanya Sumash iyo ntambara twarayitsinze. Nari ndi nyuma yawe mfise ya macumu ndiko ndakurindira umutekano uri kugerageza gukemura ibibazo bya King Sabas. Ubu niteguye kugwana n'isi yose kubwawe. Mbega wowe uriteguye nkuko wabinsezeraniye? Nibyo mbona tandukanye n'abandi. Wallahi je te jure mon bébé que je t'aime, tu uzokora nzoba mpari. Sindi umwasi w'ibyifuzo byawe icyo uzifuza mimi nitakubali. Menye ko je t'appartiens. Hanyuma nagomba ndagushimire nongera ndaguhezagira ku bikorwa Imana yadukoreye muri uno muryango. Nararyohewe cyane kubona mwateguye ujya munsi ariko urabona ko harimo n'ibindi tutari tuzi byari byihishije inyuma. Nukuri Imana yarahabaye. Rero je kuri jewe numva umutima wanje uri hamwe. Nico gituma nari ndaguhamagaye kugira ngo ndabikubwire kugira ngo umutima wanje umenye ko unezerewe. Hanyuma nongera ndabasezera. Shaka kugenda. Shaka kugenda ndafise voler samedi. Après midi. Mama. Aka kanya nyene. None tikora ifise. Nari ndayifise nararetse kubibabwira kugira ngo mukore urubanza muryohewe hanyuma meze ndabasezere muhejeje. Ko niko byagenze. Hanyuma rero ga mwananje ikindi kintu kimwe numva umutima wanje ushima.
umukazana nasengeye niwe narose kandi ndabona neza ndagusize mu biganza by'umuvyeyi nka jewe naho nogomba singaruke naho nopfa washaka ndazi neza ko ntazonda gusiza uri imfuvyi wararose mama wa kabiri rero jewe reka ngende kandi mu bintu byose nasenze urazi igituma ndiko ndavuga yuko umutima wanje ushikamye nuko kugira ngo umuntu aronke umukazana nuko aba yaramusengeye yamwishimiye waramwishimiye no kuba waramusengeye rero naragusengeye ndagusabira urugo rwiza ikindi naco je mbona atamugisha numwe nasize nzogaruka nza kubibarutsa nukuri Chenda nta kindi kimusigaje umunezero wose nakwifuriza wose ndawugusizemo uburyamyemo ni samedi après midi nibaza ko muzoheza mukategura mukamperekeza agatoro kari agatoro ndagafise hanyuma ntibiryoshe gusezera ukunda ariko nta kundi kuko usanzwe ufise izindi nshingano usanzwe ufise umuryango ico novuga no kubanza nanje nkagushimira ingene wanyitayeho kwa rukundo na ya affection ntigeze ndonka kuva mu bwana waragerageje kugira ngo ushobore no kurekipera cagihe ntakubonye cagihe utari hafi rero mwarakoze cyane ikigira kabiri no kwifuriza urugendo rwiza hama turahari tuzoguherekeza nta ngorane ego Imana niyo kwizegwa vy'ukuri yarampojeje amarira rero uzogira urugendo rwiza ariko ndizera neza ko utazotebayo kuko urazi ko nakubwiye yuko wimirije no kuronka umwuzukuru ubwo rero umenye yuko tugukunda kandi tuzogukumbura vyobaye vyiza yuko na diva yo kwibaruka ari huri kugira ngo uze kuba umuntu wa mbere aza guterura umwuzukuru atera umwana wa King Sebastian na Diva yego ariko nzobakumbura nanje nayo ndiko ndabwira Yvette yuko ntazoteba mu Burundi handyoheye kandi ndahasize umuryango wagutse rumva ikitoza kiranzana sigito unzoca ngaruka mu mugisha mama no kurakoze cyane hanyuma bavuga ngo umuhusha atunga ahusha umugore Imana arangire neza ku by'ukuri ndi mu nyishu nkuko nabivuze Imana yarampojeje amarira kuze nukuri umugane wawe ndingaye warize wayahozwa basha ububereye ngaho obasi reka cubu ngomba nje muri korari burya ndiko ndaza ndumviriza neza ubu ngomba kuja mwibango nje no murindi mpaka nje mu rutonde rero wa muririmbyi ari wavuze ngo wamarira warize ndayahinduye indirimbo sha nawe iyo ndirimbo ni kwawe uno munsi nukuriga kingi wewe baba we urafise ahubwo urazigama ico wahawe ngo ico wabikije uyirabika hadata ujya mudamu wawe mama nukuri je sinare bwabone umuntu afise urukundo rungana na rujya atega gahanga ngweshiramwo aho uzi ugwabukwi ahantu samba nta musururu wa gushira mu kantu ugenda rimwe agatega nukuri mana je narumiwe aragukunda base ereka rya rukundo sinenzi ko rugi hari mu Burundi ekada bijya naho ndavyumva mu mafilime ya abantu bavuga ngo Romeo na Julienne nyambari Juliette ne bankubeshe ive we rero wari gucusa amagara yawe gusa wenyene ha cyakajyana haragoye frere kajya ahubwo hari amakuru uri kurashaka
ca hirya no hino kandi ndayakene ariko nyene uyiyemereye ubwabo je numvise bavuga reka bimwe bimwe hajya je nanje ntabyo nabonye numvise bavuga ngo wari musi y'imeza ngo ni wari winyegeje amasakoshi imeza byose yarakirije abindundako urinda wanyoye amagara aragoye senge oya nukuri ndakwe ngo ivize umunwa muto mugabo ivuze ivuga nabi ndayanga dana cyane reka iranakwaza diyari reka mana yo mwijuru ingoni no mugabo Queen ariko gabasha we Queen sa oya Queen tekana tekereza hanyuma umbwire buke buke uri pose shobore kumva ico ushaka kuvuga. What? Jesus Christ. Okay, mbwira. Muri ku bitaro amajahe muri chambre ya kangahe? Sawa. Reka telefone Diva ndamusabe kugira ngo aze twahurire je nari nsanzwe ndi kwa mama. Nawe nca ndababwira no makuru hamatuzanana. Okay, kandi wihangane. Ukomere, Imana iri kumwe nawe kandi irabikora. Sawa. ko bimeze gute Rindira gato. Wisheri. Uri muhira? Okay, mva ngusaba ikintu kimwe. Je nari kwa mama. Ariko turonsa amakuru atari meza yuko Queen agwaje umwana ari mu bitaro kandi ngo ari kumfiro. Yes, umva rero ico nagomba kugusaba. Ni witegure twe tugira tugende. Yego. Ofete shaka twebwe tugende dushitseho nca ndakurungikira location. Hanyuma uze kuba wahije kwitegura ucunyaruka kugira ngo tuje kumuremesha. Shabiri grave kuko antelefone yari kararira yataye umutwe ntiboraba. Sawa, merci. Wihute. tugende kumuraba umva nta Queen ngora kwacu mwana. tugende Ahubwo twihute tuje gutabara kuko biboneka ata wundi muntu bari kumwe kandi yataye umutwe. Tuje kumuba hafi. Muriki ni kihe kintu nokora kikamunezera? Ni kihe kintu nokora nk'ishimwe gishobora guhimbara umutima wiwe? Oh la la. Oh yes, ndabitoye. Ndibutse ikintu akunda kurusha ibindi. Cher umeze neza. Namahoro.
nawe kwicaye wanyoye gikeya kandi n'umukate wawe usigaje nka wose byakwera umeze neza. sheri nahaze kandi meze neza nta kibazo. sheri jengira ngende hari udukorwa ngiye gutunganya, ariko kandi sinokwirengagiza kugushimira ingene maze kugutelefona kubw'ikibazo c'umwana wa Queen wihuse cane ukaba intwari ugaseruka gutabara. Ngirabona ko presence yawe yabaye kirumara, warakoze cane. Queen yari yihebuye, yari yataye umutwe mu buryo bukomeye. Ngirabona yuko umaze kuhashika Queen yashoboye kurema, et surtout igikorwa wakoze abantu bose bazige batangaye, kandi nanje ubwanje natangaye. Uritanga, ufise umutima w'ubuntu n'urukundo. Thank you so much and God bless you. Amen. Imana ishimwe cyane iyo yabimfashije. Kandi sheri, je numva umenga nakoze icyo nategerezwa gukora. Kuko gufasha umuryango wawe ni nko kwifasha nanje. Kuko nta jewe nta wewe turuma. So rero ahubwo Imana ishimwe cyane iyo yatumye bigenda neza. Kandi urakoze cyane kunshimira. Urabizi neza yuko ibyiza byinshi ndabikwigira ko niwe mwarimu wanje. Nanje kukugira n'umugisha. Okay, sheri. Reka simvuge byinshi ngo mpave nsherekwa. Wenda garuka turaba turayaga. Gusa umve yuko nezerewe kandi ndi umunyamugisha kuba ngufise. Hama nkuko ubivuze tubayeho kubw'abandi. Dufashe tutume hagira umuntu aba hanezerewe. So benihorere ndakubitse. Kugirira abandi umumaro urazi ko ariyo principe y'urugo rwacu. So Imana ikomeze ibandanye ibidufasha. Reka ngusengere mutware wanje uyu munsi kubere mwiza. Data mu izina rya Yesu turagushimiye cyane umunsi mwiza waduhaye, izina ryawe nirabwe icubahiro. Nkweretse umutware wanje ivyo agiyemwo uze kubana nawe uyu munsi wose Mana, umubere mwiza, umurinde ikibi cose, umuzigame Kristo, umushikana amahoro kandi uze kumungarukanira yandi. Nanje ubwanje mwamundindira hano hantu ansange ndamahoro. Twese Mana ube hamwe natwe uzobukoze mu izina rya Kristo ndabisavye kandi abyizeye. Amen. Sheri, kuva umunsi wa mbere je nawe tumenyana nakubona nk'abandi bose. Sinari nzi ko ivyanje nawe bizogera kure nkuko ndabibona no munsi, ariko uko bukeye ko bwije ukomeza kumbera mushasha. Byukuri uranyemeza cane. Wumve nk'umutima wanje urishimye kuba ndagufise, kandi Imana izodufashije nawe tugere kure. Sheri, tekereza nacurabona ubundi gukunda ari kintu abitsaye. Nagusezeraniye ko nzokuboreza, tukuboreza urukundo atari vino. Ubundi je imyaka ngezemwo be si ya myaka y'abajene. Kazi projet rifitani yo gushira mu rugo tukagira mariage. Nandukanye cyane n'abandi bajene ko nakona imyaka deje njanye. Sheri ndagukunda kusumba uko biza. Allo? Wahageze? Sawa ma 5 minutes ndaje. Be ngenda kwisabira akantu. Bonize umwanya muto amaze ngakemura aka kantu ukaburagisha komande mu gikoni ndaca ngaruka. Ndagukunda.
favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits.